ni vyiza ko umukristo hagira ijambo agendana kuko apara yo kuririmba turashaka no kuzoja mu ijoro ya mu gukuzanya rero umukuru w'igihugu yaca bidufashamo ivyo bintu urabona ivyo bintu ukuntu babivuze nasanze bafise inzozi zingana nanje. Nirihe jambo ushobora kubwira umuntu iri saha rikadukurikirana ari mu bitaro canke ari mu gasho mu ngorane zitandukanye, nirihe jambo ryihumure woshobora kumubwira Noella? Imana yacu uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri iracashoboye gukiza. Ni jambo rimwe gusa ivuga ngo kira ugacukira. Dufise Imana itanga amahoro kandi yitanze amahoro ntawutera amaha nanje yarampaye ijambo ni nayo mpamvu ndayiririmbira. Nifuza yuko hari abantu bo kwakira agakiza bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza wabo kubwiza indirimbo. Ati nkagera ku rwego kamikazi ariko canke nkanarurenga, nuwuhe mugambi ufise uri kurategura ku Burundi bwacu canke se kugwaruka? Umugambi ufise ndiko ndategura Bakunzi ba Mijo Talent TV twongeye kubaramutsa tubipfuriza umunsi mwiza bivanye naho muherereye mu byanyu no mu banyu, twizere yuko mumeze neza nkuko mukunda gukurikirana ibiganiro byacu. Ntimwibagire kugira subscribe ndetse na share na commentaire kugira ngo nabandi bashishikare kunezereranwa natwe mu biganiro dukunda kubashikiriza. Uno musi rero ati twabazaniye iki? Tubafitiye umutumire adasanzwe, sinzi uko ari umwigeme canke ari umumama, ariko no mutumire adasanzwe aririmba indirimbo z'Imana. Ndababwiye ati Yesu ashimwe. Mwaramutse namwiriwe. Gakeye. Mumeze neza? Yego n'amahoro. Ndabona musa neza murakeye. Twumvise amakuru twumva ko murasanzwe muri abaririmbyi, murashobora kutubwira kwanza akazina nimbe muri abaririmbyi by'ukuri? Ego amazina yanje nitwa Noella nishimwe. Amansanzwe ndi umuririmbyi nko mwabivuze nimwibeshe niko biri. Ya Noella nishimwe. Twamaze kuvuga yuko menga murabigeme canke se muri abamama, sinzi ko byo bari byo. Ego ndumwigeme ndibaza barabibona nta alliance iriko. Ego ndumwigeme, ego ndacari ku isoko mu yandi majambo. Muri make hariho abantu bagira guca bakazikura nk'ubu bageze ngaha kuri kamera bagaca babanza bakazikura zampitaga ubwo we ntiwayisize ngaho hanze imbere yuko winjira muri studio za Mijo Talent TV. Abameze gucyo nibaza yuko bataba bari fier nico barico, ariko jewe mugeno bandi marié sinogira isoni yo gutwara alliance ku kuboko kuko nico cyo bakindanga ya. Ego muri make murabona ko Noella ari ku isoko, abasore rero mufatireho ngaho. Sibyo none? Oya suko bige. Ngaha sinaje ku isoko banyakubahwa ntambeshye arambeshye. Bakunzi ba Mijo Talent TV vraiment sindamubesheye nibyo yivugiye, yavuze ati jewe ndicyari ku isoko. Basore rero na cameraman hariya nawe nyene arakubona. Oya sibyo navuze gusa nyene asuko bigenda we ukuntu ashaka kubigenza siko bigenda, ashaka bibere byose inyuma ya kamera oya. Okay, merci beaucoup. Ntaco reka turaza kubigaruka ko canke tubyihoze. Noella ninde muri buzima busanzwe? Noella akunda iki? Noella ninde muri make? Noella numwigeme nkuko mwabibonye, hama ivyo nkunda ndakunda ibintu byinshi cyane, ariko muri byo byinshi ndakunda gusenga no kuririmba. Ego ibyo nibyo biza imbere, hama ibindi bigakurikira. Nkunda byinshi. Muri make Noella numuririmbyi. Mbega Noella uba watanguye kuririmba ryari? Uba wabyumviriye gute kugira ngo ushobore kuririmbira Imana? Kuririmba nabitanguye kera cyane nkiri umwana muto, kuko ndiruka no muri eglise naririmba kuva muri Sunday school hose naririmba gushika ndabatizwa, ndaja mu makorale makuru. Ni ukuvuga ngo kuririmba nabitanguye kuva kera. Peut-être que nige nari mu nda ya mama naririmba, ariko gusangiza abandi ndabitanguye vuba. Yego. Gusangiza abandi mushatse kuvuga iki? Shatse kuvuga nk'ubu gusangiza abandi ku ma social medias bamenye nyene ko Noella ari umuririmbyi, ndabitanguye vuba. Yego. Wabitanguye kera uririmbira mu rushengero nk'uko bivuze, mugabo guti
gusangiza abandi canke gusohora twobyita gusohora indirimbo ati ndabitanguye vuba wabitanguye ryari indirimbo ya mbere iheruka kujako itariki 22 z'uku kwezi nyene z'ukwezi kwa kane kwaraheze yego niho yajako kuri YouTube channel yanje mbega ni umwaka wa ryari ni itariki 22 z'ukwezi kwa kane 2022 yego iyo ndirimbo abantu babonye bayakiye gute bayakiriye neza no kuri aho bigeze ndashima kuko naronse ama commentaire n'abadafise n'ababa bitashobokeye ko baja kuri YouTube baransanga bakambwira ati Noella dufise amatsiko yo kumviza iyo ndirimbo nimba bikunda turungikire basi uzobukoze uko nta mega dufise cyangwa ati byo genda gute tuyibone nkababwira ati naco gura amamega ni makenya cyane ni twasa gusa hari ababikoze abo bitashobokeye nabo narabanyarukirije ndayishira no kuri YouTube kuri page yanje ya plutôt kuri page yanje ya Facebook barayikurikiranaho bararyohewe ego iyo ndirimbo ishobora kuba ari video canke ni audio hamaze gusohoka audio gusa video nayo ni hanyuma ego muri make rero uravuga ati jewe uko igikorwa canje ca mbere natangiye kugishira hanze ati byukuri nararyohewe ndavye abanteye intege mbega ntabaguciye intege muri iyi ntango y'indirimbo shasha wasohoye abacantege mu buzima ntibigera babura ariko je ndashimiye Imana no kuri nta muntu numwe nigeze mbona nyandikira nganje intege ahubwo no wanyandikira abona ukundi kuntu yanterera iciyumvira cy'ukuntu byogenda kugira ngo birushirize abandi baranteye intege cyane ibyo narabishimiye Imana kuko intego yanje nifuje gukora iki kintu naho hagira abantu banci intege cyane sa n'umuntu yashize amayekuteri mu matwi sinigera ndavyumviriza mpaka nshitse ku nzozi zanje yego je numviza umanura uwonci intege sindamuha umwanya muri make Noella ndumva ko ari umuntu adasanzwe kandi avuga ati jewe igikorwa nakijemwo kugira ngo shobore gutanga message shobore gutanga ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo ati byukuri impano yanje nayo ndayifise kuva kera atariko rero ntangiye gushira ku mugaragaro ibikorwa byanje muri no misi mbega Noella indirimbo yawe twoyisanga kuri YouTube kwizina ryande ya Noella nishimwe official yego niho muca muyisanga baca bayisangaho bakaca bayumviriza urashaka kuturirimbira akapera iyo ndirimbo kugira ngo twumve ko twogira muvuma yo kuza turaraba iyo ndirimbo ntibe ari hatari ego nta kibazo Dufise Imana itanga ijambo kandi uyihaye ijambo ntawe uri mwaka Dufise Imana itanga amahoro kandi yitanze amahoro ntawe utera amahane nanje yarampaye ijambo ni nayo mpamvu ndayiririmbira nanje yarampaye ijambo ni nayo mpamvu ndayiririmbira ati nawe yaraguhaye ijambo nanje yarampaye ijambo nujya yaramuhaye ijambo twese yaraduhaye ijambo nibyo niko bimeze ariko umwe wese aca bisobanura sero n'ijambo yahawe cyane no kuntu yari hawe aha n'ubuhe butumwa washatse gutanga ubutumwa nashatse gutanga nuko dufise Imana itanga ijambo canke se Imana ishobora kugukura ahantu utari witeze nujya mugenzi wawe atatekereza ko Imana yahagukura ariko Imana igaciza ikagukura naba bandi bagutwenga bakaba bambere bo kubihamya no kwemeza yuko iyo Imana itanga ijambo muri make washatse kuvuga ati wewe nubwo uri mu bibazo wihangane Imana iratanga ijambo yo iraritanga uko n'importe quoi uko byo bimeze kose hari abaza baguca intege bagutwenga bakwereka yuko iyo Imana yawe itagikora ariko iyo ihagurutse ikaguha ijambo ahandi wari koraririra niho ucuririmbira ugerageje kuyumviriza neza harimo n'ama example y'abantu Imana yahaye ijambo tubona no muri Bibiliya nka Hana ego hariho Hana Imana yaramuhaye ijambo cyane Hana n'umuntu atarafise umwana n'umwe yamasenga Imana ndasabye uzo mu mwana ni wa mumpa nzomugushikanira abo wawe rero yarafise mukeba we yitwa Penina yamamu amucunaguza kenshi ti wewe uri ngumbu uzopfuko ntacu uzovamo akamaririra mu maso ya Penina nawe yari wa wundi wo kumucokora nyene misi yose ariko igihe Imana yamuhaye umwana
ndagutuye yaririmbiye mu maso ya Penina voilà arahawe ijambo aca atangura kuririmbira mu maso yiwe mutwenga yiwe mucineye ibazi aca atangura kuharirimbira ashima Imana nyene iramutwenza na Penina arabibona. Harimo n'indi example y'umugabo witwa Mordecai. Mordecai nawe yari urabona umuzamu ibwami ariko Imana yaramuhaye ijambo. Ibyo byose biri mwiyo ndi byose biri yo mana we abatarabimviza barahomvye. Nibace banyarukira kuri YouTube bayumvirize vraiment bayumvirize baca basanga ati bya bintu nivyo. Urabona Mordecai vraiment inkuru yiwe jewe niyo ndayimviye ndahantu menga ntibishoboka. Ndavuga ati Imana bwabo ndaratanga ijambo nanje rero bigaca bituma no kwiganyira bihera. Mordecai yarahawe ijambo. Hamani umugabo witwa Hamani yari umuntu novuga nkeka ko yari premier ministre mu bwo bwami ariko imisi yose yaje kuraba umwami yashaka ngo Mordecai amwunamire akubita ikibada nyene ko umwami arashitse umushefu arashitse ariko Mordecai ntiyigera vyitaho. Ariko rero kubera Imana yacitanga ijambo ni nkuru ndende giye kwisoma muri Esther urayibona harageze igihe Hamani bivanye n'iki na Mordecai bivanye n'iciza yarakoreye umwami Imana rero ishaka kugutwenza no kuguha ijambo. Hariho abantu ibuza amahoro hariho abantu ibuza amahoro ku bwawe kugira ngo wowe utabagwe. Hariho umubosi buza kuja ku kazi kugira ngo nawe raronke ijambo. Iryo joro umwami arabura itiro burundu pe aca avuga ati zana ibitabo by'ibyabaye by'ivyaranze ingoma yanje muwe muransomera. Basomye aca yumvamo wa mugabo Mordecai byiza yakorewe umwami ukuntu yamuroko yagiye gupfa. Aravuga ati uyu muntu none yakorewe iki ngo nta nakimwe ati wow ati ibyo bintu ntibibaho. Imana sasa iyo hageze kuguha ijambo ariko numva nyene bibaye ariko nca numva umenga nyene biruzuye iyo hageze kuguha ijambo. Ndakurahiye n'ukuri ibintu byose wowe uriyumvira ni jewe canke nukundi kuntu Imana yabigenjeje nukuri iryo joro. Urabona Hamani nyene wa wundi yashaka ngo azari umunamigo niwe umwami yabajije ati umuntu yakoze ibintu nk'ibi yokorerwa iki? Hamani nawe ati ni jewe vraiment ni jewe nta wundi jewe ndi donc umwami yamubaje ntiyanamaje ngo akore yamubaje ati uwo umwami akunze guha icubahiro yokorerwa iki? Hamani nawe rero arasuka. Urabona nka kujya bashubwira president ataca agenda akaba hariya mu kirimba akagira iki agatwara presidence byose arakoranya ibintu byinshi. Aje kubivuga zingo niwe umwami ati ibyo byose uko bidondaguye genda ubikorere Mordecai. Mordecai wawe ndi yicara ngaho hanze kuri portail ati karabaye ati noneho karabaye n'ukuri Mordecai rero ikintu gitangaje umwami acamubwira ati wowe nyene ugenda umutambagiza mu gihugu cyose umuririmbira no mukomera amashi voilà voilà. Mordecai yaririra mu maso kwande kwa Hamani ariko Hamani niwe yagarutse aja kumutambagiza kumugendagendesha mu ndirimbo byose biri muri kurayumviriza. Indirimbo nziza cyane mwaracerewe abatarayumviriza. Hamani araronka ijambo Mordecai araronka ijambo. Harageze n'igihe hari igiti Hamani yari yaramanitse cyo kuzobamba ko Mordecai ariko niwe yaje kukibambwa ko kandi. Muri make rero ndakubwira ikintu kimwe numvise gishasha umenguza urasoma Bibiliya kenshi yo cyane nizo fungurwa zanje kuko ijambo rirarema. Umwanditsi David no yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo niyo kugucumurako. Ni vyiza ko umukristo hagira ijambo agendana nk'ubu we hari ijambo agendana wewe aho ritubwiye je ndarifise ngendana niyo mpamvu iyo ndiko ndasohora igihe nsoma Bibiliya ndahantu menga kwera ibyanse ariko nkasoma ijambo gose cyane numva byose birashoboka. Mwijoro hari ukuntu numva umenga simeze neza numva umenga ndiko nidogera byose. Rero petit frère wanje ndasanga bahejije gusenga acarambwira ijambo bahejije gusoma. Naciye numva mu mutima wanje ati ijambo ryawe rirarema koko nkuko umurimbyi yabivuze. Niyo mpamvu nje ndakunda ijambo niyo ndirimbo yitwa ijambo. Oya nanje gusa gituma ndakubwira ko fisi ijambo nanje ngendana hariho ijambo muri Bibiliya ryanteye ubwoba cyane ry'umugabo batumye inenewe
aranka kugenda Imana imukubita akanyafa aja mu rufi rw'ifi yitwa Yona. Rero nama mbona menga Imana hamutoyigamburukira yo gukubita ikinyafu ku buryo uhura n'ingora. Niryo jambo nakubwiye ko nanjye ndarigenda. Imana nikimeze, Imana donc kunemeze, Imana iringingira kera kandi kubera kugira ikwereke yuko yo mutangana wanse ikuzana uko ishaka. Hana harageze igihe Yona aravyemera ariko yaciye mu nda y'urufi. Imana niko imeze rero. Hari abantu benshi Imana ibwira ati kora iki akaguma avyirengagiza, ariko nagomba ndabwira ngo Imana irahana kandi ikuzanye ku nkoni yayo. Inkoni y'Imana irababaza cyangwa ishure y'Imana. Isumba masters. Hanyuma Noella, birumvikana ko umaze kudukorera iyo ndirimbo cyangwa se umaze gushira ku mugaragaro iyo ndirimbo. Mbega hari izindi ndirimbo woba uri kurategura ufashwa nande? Ninde agufasha ko mbona menga uri cyari muto, watubwiye ko utarubaka, mbere biboneka ko ushobora kuba uri n'umunyeshuri, je kuntu ndabibona mugabo ntabyo uratubwira. Ufashwa nande? Mbega uri kutegura izindi ndirimbo canke uzogarukiriza ngaho nyene? Nimeze nkuko bivuze d'abord yego nivyo ndi umunyeshuri. Yego hama indirimbo zirahari ni nyinshi, ariko ikintu kibura n'uburyo, kuko sinifuza kugarukiriza ngaha, kuko nkuko nabibabwiye kuririmba ndabikunda, kandi uwo mwami ndirimbira nuko hariho ukuntu nyene dukundana. Yego ndiko ndabiririmba ndabiviva, apana kuririmba kugira ngo niyerekane ko ndi umuririmbyi gusa. Oya, ndirimba kugira ngo icubahiro c'Imana cyame hejuru iteka ryose. Niyo mpamvu atari ngaha nifuza kugarukiriza. Imana nyene mbona nyene igenda impijambo inkorera ibitangaza, sinovuga ngo nindafasha. Oya, ndasenga hama nkabona Imana irabikoze, iraciye mu bantu. Niyo mpamvu namamvuga ati je ndashaka abantu. Iyo mvuze ko nshaka abantu cyangwa se abandi donc we wambaye impuzu ko hari abandi bayikoze. Aha ngaha iyi microphone hari abandi bayikoze, nanje ndashaka abantu. Urashaka abantu kugira ngo bagufate mu mugongo, nibyo twabiko twabivuga? Yego, nta bafana nshaka. Ushaka abantu? Shaka abakunzi. Urazi impamvu umufana agufana kubera hari ikintu ciza uri kurakora. For example nk'ubu ari nka equipe uyifana kubera ubona ukuntu success yayo ukuntu itsinda. Mu gihe imaze gutsindwa gatatu wari umufana nyene waho haraho uyiheba ukaja kwindi tsinda. Ariko umukunzi ahubwira ati ibibi turi kumwe, ivyiza turi kumwe, tubinezeranwe byose. Umukunzi no muri oya umukunzi yamari hajya. Nanje nshaka abakunzi rero wo kumfata mu mugongo cyane mu kunsengera, kuko iki gikorwa si cy'umwana w'umuntu. Hari abantu abantu babijamo gutandukanya, ariko je ndiko ndabiraba si coroshe, si cy'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu harakinwa amasengesho menshi cyane kugira ngo Imana igendera dufasha abakunzi. Rero bumva ko ari abakunzi by'ukuri ba Noella nishimwe, ndabasaba amasengesho d'abord, hama ibindi namwe muca muvyumva. Mwarahezagiwe cyane. Yego barahezagiwe, turabizi abakunzi ba Mijo Talent TV mwarahezagiwe. Noella avuga ati je nkeneye abakunzi atari abanci intege, ahubwo abarayi abafasha kugira ngo igikorwa c'Imana ndakibandanye, nkomeze gukora izindi ndirimbo zitandukanye. No kuri ico gisabo numva ari ciza cyane. Nawe wacumvise, nawe rero ucugira ico ugenda umbwiye. Icyo ndakubwiye, Imana iguhezagire kandi ikuje imbere. Ariko nyuma yaho hari ikindi wombwira. Icyo nacyumvise. Amen. Imbwira ikindi. Icyo nawumvise mu bakunzi jewe ndimo. Wow, okay. Abakunzi rero niwo nakubwiye ati umukunzi arada mu bihe bibi no mu bihe byiza arahari. Rero mu mwanya ndashaka support. Iyi wawe rero nje ndayironka nk'umukunzi wa mbere. Niwe ntangoye kumva uvuga ati umukunzi agenda bivuze bana, apana kumbesha ngo inyuma ya kamera, agenda bivuze mu byumve namwebwe, atabishikije nzomurega. Ikintu je no mwemerera nuko nzomuzanira n'abandi bakunzi. Oya, abakunzi ntago ari bo bazana. Oya, so bazana. Oya, urumva je ndafise abakunzi. Siko none. Je ndafise abakunzi, nawe urafise abakunzi. Rero igituma nakubwira ati je nzozana abakunzi biwanje, babaye n'abakunzi biwawe. None aho uzoburamwe akantu nawe. Oya, abakunzi so bazana, umukunzi arizana. Yego. Urashobora kumuzana ukamuforsa kunkunda kandi bitamurimo.
je sinzobasigurira ibikorwa vyawe ega n'ubu bariko baragukunda babivuge rero bazoce bavyandika muri commentaire babivuge nyene hama bace bamubwiye Mijo Talent TV yitwa Mijo Talent TV bace bamubaza ati Noella twomubona gute bace munyagira muravyumva namwe mwarahetse ki oya nibaza ko atari banga urashobora no kubabwira ati jewe murashobora guca ngaha kuri Facebook nitwa guca murashobora kunyandikira cyane nakanimero nimbe bato hari abantu nabo nyene bakunda kuraba TV zacu ugasanga bariko barastressa abantu twahaye ibiganiro ariko nimbe ari uwo agomba kumufasha nibaza gutanga adresse singorane jewe ari uwifuza kumfasha platforms zanje yondondera kuri Facebook kuri Nini Noella canke kuri Instagram kuri Noella nishimwe ego aho hantu habiri vraiment ndisuke atombora hame ibindi tukaca tubibandanya. Nirihe jambo ushobora kubwira umuntu iri saha rikadukurikirana ari mu bitaro canke ari mu gasho mu ngorane zitandukanye nirihe jambo gihumure woshobora kumubwira Noella? Yo icambere no mubwira nuko yo kwihangana kuko dufise Imana itanga ijambo kandi umuntu Imana yacihaye ijambo nta muntu numwe ari mwaka rero no kuvuga ngo Imana yacu uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri iracashoboye gukiza ni jambo rimwe gusivuga ivuga ngo kira ugacukira kandi n'abarifunzwe ndabizi hajya hano ni habiwe twarabonye n'abandi yarahabakuye Paulo na Sila igihe bari mu ibohero Imana yarabagiriye neza n'abagwaye nabo bazokira bagumana ukwizera gusa kuko twega abana abantu dufise ikibazo cyo kutizera dushaka twizere ibintu biboneka ariko ijambo ry'Imana ndisaba kwizera no kubitaboneka rero bizere yuko bazokira n'ukuri je ndabafashije kwizera muzokira ntugire ubwoba bw'ibihe byinshi umazeyo bw'imyaka umazeyo no ibyo ntibikagutera ubwoba iracavuga iracakora n'ubu ari hajya ku bwawe n'ukuri ndabifurije kuva y'amahoro ndabifurije gukira abari mu busho mugafungurwa nivyo ndabifurije kandi ndabyizeye neza ko bizogenda neza yego. Hama Noella n'uyuhe mugambi ushobora kuvuga ati hamwe babakunzi bontera intege nkagera ku rwego nk'ubwo kamikazi hano mu Burundi baravuga kamikazi nivyo ati nkagera ku rwego kamikazi ariko canke nkanarurenga n'uwuhe mugambi ufise uri kurategura ku Burundi bwacu canke se kugwaruka? Umugambi ufise ndiko ndategura icambere na mbere nanza kuvuga apana ku mugambi gusa ahubwo kugira ngo uko kuririmba sindirimba kugira ngo ninezereze nifuza yuko hariho abantu benshi bosubira bakongerwa ukwizera biciye mu zindirimbo turirimba nifuza yuko hari abantu bo kwakira gakiza bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza wabo kubwiza indirimbo rero jewe ikintu nifuza ko izi ndirimbo canke se ibikorwa vyogera kure hashoboka gusumba naho basijewe nogera kure y'amaso yanje mu yandi majambo sibye no kuririmba namye mvuga kuva na kera nkiri umwana mutonya nkavuga ati Imana je hamwe wompezagira nzofasha urazi ndavuga ati je nzofasha ndafise inzozi ego indoto zo kuzofasha imisi yose kenshi ndababara hari abana ndaba nkumva ndababaye nkavuga none jewe ntacyo natanze imbere y'Imana naho bimeze uko naho ndukunye ndabishimira Imana hari nabandi nca ndaba nkumva ndababaye nkakora amosozi ndafise inzozi zo gufasha je nabanda bivuga navuga ati jewe uzompe n'umugabo azonyemerera gutunga n'abana basi nazo bari batanu twadopse je ndashaka kuzofasha nukuri gufasha abantu ntiwo bafasha abantu bose ngo bashobore kuko ni benshi batishoboye ariko bishoboka bigaragara biboneka ndifuza kuzobikora kuko biri mu mugisha iyo ni projet mfise. Ndabona kuri umwigeme w'ubwenge nk'ubu bishitse ugahura na perezida Evariste Ndayishimiye nirihe jambo wo musaba nk'umuririmbyi? Ikintu cyambere no musaba nuko bogiriki boshigikira iyo dufasha umuririmbyi akagira icuba narashimye cyane baheruka gutegura show canke se concert yitwa itara ry'umuririmbyi iherutse kuba narabikunze cyane narateguye ijambo bavuzemwo numva ndaryohewe cyane bavuze ati projet dufise niyo kubaka inzu ikorerwamo hingurirwamo
indirimbo za gospel mu Burundi tugategura ahantu abaririmbyi bazoza barahurira mu gutezanya imbere canke mu gukuzanya mu vy'impwemu kuko apara yo kuririmba turashaka no kuzoja mu ijuru ya mu gukuzanya rero umukuru w'igihugu yaca bidufashamo ivyo bintu urabona ivyo bintu ukuntu babivuze nasanze bafise inzozi zingana nanje tukaronka inzu tuvuga ati iyi ni inzu umuririmbyi wese ashaka kuririmba canke ati hariho ahantu bitoreza abaririmbyi donc hakabaho ibigo bishigikira impano mu Burundi ibyo nivyo nifuza nimba ari umwana babonye azi gutamba ashaka bari umwana muto n'imyaka 2 bamukurikirane bamurere nimba ari umwana babonye azi gukina umupira bamurere ari umwana azi kuririmba bamurere donc habeho ibigo birera impano ico nico kintu nogewe kuko hari abantu benshi ngaha bafise impano kandi nyinshi cyane ariko babuze ukuntu bazidevelopa kumbure babuze uburyo ariko mu gihe dufise nk'izo centre canke nk'ivyo bigo bibikora byo tworohera cyane nkaha buca baza je nk'ico mu kigo buca baza bakantora bikagenda neza umukuru w'igihugu vraiment yo badufashije hagiye ivyo bigo birera impano mu Burundi ego je nibaza yuko ubu butumwa bugera kure na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aravyumva kandi biri no mu byoteza igihugu cacu imbere narirya aravuga ati tugwiza umwimbu mwa kino gihe tugwiza umwimbu no kuvuga n'uyu mwimbu w'impano twogusoromamwe yo cyane n'ukuri kuko hariho umwana usanga ashoboye ugasanga umwana ati vraiment muri iki kintu uworereye impano yiwe yogera kure na Francine turamubona no muntu tuzi twese mu Burundi ijya mpano yiwe habaye kuyirera baciye bayirera rero urabona ko ubu ibendera ry'igihugu niryo rihungabana misi yose kubwa Francine no kuvuga rero n'izindi mpano bagiye habayeho nibigo bizirera ukavuga ati ujya mwana kubera ashoboye iki donc hariho n'abavyeyi babonamwe abana impano bakababuza bigenda vyanka cyane nico kibazo dufise muri Afrika ariko n'abavyeyi baze barabigiramo uruhare babashigikira abana babo mu mpano babona ariho par exemple akabona umwana azi kudesina ariko babona desinye inkoni ngo kuzona n'amakaye iki wosanga ariyo kazoza yiwe mureke rero mu gihe hoba hariho vya bigo baba bamubonye bacamuzana ati ngwino ngaha mwana uvyige neza gusomba gace usanga igihugu cacu kirateye imbere urwaruka gokora iki kugira ngo uwo mugambi nawo rushobore kuwushira ku mugaragaro ikintu cya mbere ubanza kumenya ati je mfise impano nyabaki kuko hariho umuntu usanga abayeho atazi impano afise yariyo canke ugasanga arayifise ntavyo yiyumvisha neza kuko nanje nk'ibi byo kuririmba nta nibyo nigera nimvira ko nzigera ndirimba oya vraiment ko nzomuririmbyi ngo sinavyimvi ariko abanteye intege barahari abantu benshi baza barambwira ati no bararirimba no barandika indirimbo rero ico no bahamagara urwaruka kwanza yo banza akamenya ati je mfise yahe impano rero akamenya ati mfise iyi impano no yikoresha uko ari umuntu agira impano akayikoresha nabi agaca kandi yikoresheje nabi nta success uronka iminsi yose kumufailinga gose rero amaze kuyimenya akavuga ati none mfise impano yo gukina umupira ndayijane gutamba oya irifoke ngenda hajyanye neho gukina umupira nimba afise impano yo kuririmba ngenda muri studio ntago ngenda kuri tedo basket ukabimenya ukabimenya hamukavuga ati hamwe rero bodufasha nko mu gihugu ibintu bakavyibukamo bakabikorerako ati jewe nomenya ko noja notumbera ngaha ariko ndagukiwe gato baravuga yuko urwaruka rutegezwa kuja hamwe rugategura imigambi yabo none ako kantu we ntakuruma abafaransa bavuze ngo l'union fait la force ni ukuvuga igihe muri hamwe ibintu byose birashoboka ana no kukuririmba none nubu ko uwo mugambi ntawuhari canke ico kigo ntaco rana ko ibintu biguma byateye biguma bigenda naho nyene atari ijana kwijana ariko birabandanya kuja hamwe bakabanza bakaganira urukundo uratiki nabonye kivyica byose usanga naka agize akanakora hakobe ugwaruka nkawe canke se abandi nkabo bamutera intege bacabona ngo yadusumvye bakifuza ico mukorora icambere babanza bakagira ubumwe yego bakagira ubumwe bamaze kugira ubumwe baragiranira urukundo muri urwo rukundo harababona ati kubera Noella yamaze kwandika indirimbo twege naho tutarayandika reka duterereze twese twege ugwaruka tuje hamwe tumufashe hama agende muri studio kumbure nawe atube ikiraro donc hari ukuntu
ibyo narabikunze sinzana navyumvise akavuga ati nakashaka gukora iki kintu zeka twese n'abavyeyi twese tumuterere hama nyuma yo guterera urya tuzoce duterera uwo nawe agende ukuku ugasanga bagiye baragenda etape par etape batitaye ngo naka ngo yadusombye igikorwa kikagenda yego kikagenda neza bagafasha umwe bose bakisanga barashikiriwe ya ico kintu naco gitegwa niki n'urukundo d'abord kuko nta rukundo avuga ati yansombye akaca yifuza kumukorora kukwica Noella nakahe kajambo kanyuma ushobora kubwira abantu bariko baradukurikirana kuri Mijo Talent TV nakahe kajambo ushobora kubwira abantu muri rusange akantu kambere nubabwira nuko ndabashimiye cyane ndabashimiye ko mwadukurikiranye kandi ndabakunda cyane nukuri mu vyumve by'imva mutima abonzi nabo ntazi mwese ndabakunda muri abafiance banje muri abasheri banje I love you so much hamikiri naco no basaba nuko mwogerageza mukamfasha mukaza kwiragiza ivyo bikorwa byanje bikagera kure abatararabiye iyo song bagacagenda ijambo by Noella nishimwe kuri YouTube bakayiraba cyari kuri Facebook hama bakayisangiza n'abandi mutaza muri bagira kugira subscribe cyangwa se s'abonner like na commentaire zanyu ndazikeneye arico mu nkebura nkacumviriza ara kuntera intege nkavyumva kandi n'abagaya nabo bakavuga byose nta ngorane you are welcome murahawe kaze hama Imana yo mwijuri bampera umugisha abariko bararira nabo ndabibutsa yuko dufise Imana itanga ijambo izobaha ijambo umwami Yesu Kristo abahezagira urakoze cyane Noella reka utubwire rero ijambo rya Mijo Talent TV ushimire n'abakunzi bariko bagukurikirana Mijo Talent TV nayo ndayishimiye cyane ukuntu banyiyumviriyeko Imana ibahezagire kandi ishishikare kubagura n'ikindi gihe kweri mubikunze mukanyiyumvira ko naho nyene nzobanguka no kuri Imana ibahezagire no mu mirimo yanyu Imana yagure cyane mushike namwe kucyo mwifuza kuko ndazi ko namwe murafise indoto n'umuntu wese afise inzozi ariko arasengera Imana imuhe kuzishika ko vuba cyane byirihuse ataratakaza amasezerano canke sukwizera nivyo Imana ibahezagire na cameraman Imana imuhumugisha ndamukunda cyane twari kumwe n'umutumire yitwa Noella nizere yuko mwaryohewe cyane hanyuma kuri micro mwari kumwe na Janda B cyangwa se Janda kuri kamera twari kumwe na Young African mutibagira kugira subscribe kuri Mijo Talent TV eka mugira commentaire share kugira ngo munyanyagize ibikorwa byacu turabakunda cyane ciao